bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu handitse ngo ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we kivuga ivyo Yesu yatangiye gukora no kwigisha vyose gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mpwemu yera zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso vyinshi ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, nkundira ndakubwira nti Pasika ni igihe cyo guhishurirwa ivy'ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Pasika si umunsi umwe gusa nk'uko twabivuze. Pasika ni igihe. Imana ihabwa icubahiro kuko ni igihe Abisirayeli bava mu buja. Burya urya munsi bavuye mu buja basohotse bakava muri Egiputa, rirya joro basohotse byari byatanguriwe n'indi minsi kwitegura n'ibitangaza byinshi Imana yakoze. Aha rero yamaze iminsi 40 ngo abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso vyinshi ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Mukundwa ndakwifurije muri iki gihe ca Pasika guhishurirwa ivy'ubwami bw'Imana gusumba uko yigeze kubimenya. Muri Matayo igice ca 13 hari igihe yaciriye umugani abantu, umugani w'umubivyi arabahishurira ivy'ubwami bw'Imana, ariko araca umugani ntiyavuga vyose. Ashitse aho baba bari n'abigishwa biwe bonyene arabasobanurira, arabahishurira amabanga. Baramubaza ati none ni gute abandi babwira mu migani twebwe ukatubara mu buryo butomoye? Arababwira ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami. Ndakwifurije kumenya amabanga y'ubwami. Ubwami bw'Imana burafise ibanga. Ubwami bw'Imana ntivyoroshe kubutahura, nico catuma abivuga mu migani. Ariko wewe wahawe kumenya amabanga y'ubwami, uhabwa imfunguzo z'ubwami, ubigendereko. Ivyo data yateguye vyose ubironke, kuko yaravuze ngo ntimuhagarike imitima, ntimwitwararike ivy'isi. Birakenewe, birafasha, ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi vyose muzovyongerwa. Imana iguhe guhishurirwa amabanga y'ubwami muri iki gihe ca Pasika. Ahandi naho yaravuze ngo ntimutinye busho buto mwe, kuko data bimuhimbara kubaha ubwami. Oh haleluya! Yaravuze ngo niwasenga usenge ngo data izina ryawe ryubahwe, data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ubisengere, Imana iguhishurire ubushobozi bw'ubwami bw'Imana, kuko Imana ikorera mu bwami bwayo. Iyo uvuze ubwami bw'Imana uri kuravuga ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo, ububone mu bugingo bwawe aho uja hose. Ubwami bw'Imana bukuryohere, buguhimbare. Urakoze kudutega yombi aho uri hose, uhezagirwe, kandi urakoze no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagirwe.